hahejeje gutorwa urwego nyobozi rw'umugambwe MSP inkinzo ijambo ry'abarundi ku rwego rw'igihugu, hatorwa bureau directeur national, hatorwa le corps de commissaire, abo bose hamwe baca bagera ico bita comité exécutif national. Abo rero batowe n'abantu 17. Urwego rukuru rw'igihugu nyobozi rw'umugambwe MSP inkinzo ijambo ry'abarundi bita bureau directeur, abantu 8. Atoye umushingantahe Bizimana Joseph kugira ngo arongore umugambwe MSP inkinzo y'ijambo ry'abarundi, yongere awuserukire imbere y'amategeko. Akaba rero hatowe rero n'abandi mwumvise abo bantu 17 n'abashingantahe n'abafasoni, harimo abahumuye, harimo n'ugwaruka bakiri bato, kandi batowe hisunzwe uko ibwirizwa shingiro cy'Uburundi ribisaba, équilibre constitutionnel. Hanyuma rero ubwo bace baja ku kivi, barazi tunenge hahora inzego zahora, bagiye kunagura gushasha, bagiye gukorera neza y'umugambwe kurusha n'igihugu. Cyane cyane ko mu mwaka utangura umwaka wa 2025 hariho igikorwa cy'igihugu gikomeye cyane, ni amatora y'abashinga amateka, abakenguza amateka, abamustane donc n'abantu za commune gushaka ku musozi. Umugambwe MSP inkinzo rero ijambo ry'abarundi uriteguriye kuzoja muri mayo mahiganwa nkuko wahora, nta nemwe bigero siba kuja mu matora. Rero ikoraniro kaminuza ikintu nyamukuru congeye ko kandi cakoze nuko iri koraniro ryahaye uburenganzira uko rwego rukuru ruyoboye umugambwe w'igihugu kuzohitamwo kuraba ikibereye ko uwo mugambwe MSP inkinzo y'ijambo ry'abarundi uzoja mu matora wonyine wigenga atawundi bifatanije, canke kujana kwiyunga hamwe n'iyindi migambwe kugira ngo bagire urunani, coalition. Rero ubwo burenganzira abagize ikoraniro kaminuza batanze ubwo burenganzira, tuzosubira kubaronda kubata ngo badubwo burenganzira, ubu ariko tuzora bikibereye hagati yo kuza umugambwe MSP inkinzo kuzokwitaba amatora wigenga wonyene canke uzoja hamwe kwiyunga n'indi migambi. Icerekeye umutekano mu Burundi muri rusangi, Uburundi bwose buratekanye, tutembera hose ico n'umutaga. Mugabo hariho muri iyi minsi ubwicanyi bwabaye bw'agahomerabuntu butagira izina. Mwarabonye ejo bundi mu bice vya Gatumba, mu bice hanuze, ubu naho batera mu kabari abantu bariko barivuna akanyota Kamenge. Ubu naho bati ubu bisha dufise ntiturabuheza, batera abantu bavuye ku mirimo yabo, abavuye kwa muganga, abavuye mu bikorwa bitandukanye, aho ku birindiro vy'amabisi bategereye mu centre ville babashiramwe amagrenade. Murumva ko abo bantu atazina boronka ry'ubwicanyi, batera uwo ari we wese, umuyoya ukuze umutamutamakazi bose barajaniranye. Mushima arabicanyi gusa, umengo bavukiye kwica gusa. Simvo za politike zibatuma, yaba imvo za politike zibatuma ico baba barondera politike, baba batera ibirindiro vy'abapolisi
bagaterwana n'abasoda bagatera abo bajejwe gucungera igihugu aho n'ubugira ati n'umugabo ku wundi agiye kumuteka ivyamusaba kugira bavyumvikane rero murumva ko atari co kimwe guhura n'abantu inzira karengane abantu bitekerereje bari ngaho ubwicanyi rero turabuteye ivyatsi mu mugambwe w'MSP Nkinzo y'Abarundi nukuri turabateye ivyatsi kandi turaremesheje imiryango yahuye n'ivyo vyago ntibihebure ahubwo dusavye abarundi bose ko ahubwo ubu turushirizeho twese kuri kanura aho tufise umwikeko hose tubavuga hakiri kare tubadome ku rutuku ubona amatelefone yaraje washobora kubwira umupolisi cyangwa umujeje intwaro ndikese umuntu ndikese n'ubu ayambuye gutya ariko akora ukuntu kugira ngo dukinge twese niko ibigiye kuba c'abapolisi gusa n'abasirikare nivyo turabibasavye ko nabo nyene bora bahinga borenza ko uko bahora bakora barenze ko bagiye ico bitari patrouille nukuri ni ikintu kibabaje turabibasavye nkuko tubisavye abarundi bose bagerageze barenzeho uko bakora mu gucungira umutekano aha rero tuvuze abasirikare n'abapolisi tuvuze abarongowe n'ubwo ni leta ibajejwe nirushirizeho kabisa murabona ko umunsi badobora kandi bateraka ejo bagomba kugabya ibindi ahubwo hari naho bagomba kwitegurira kuburabuza iyi rusansuma tugiye tujemo muko munani kuburabuza amatora turiko turitegurira mu mwaka uza imitwe yacu yindukire mu kwama twiyumvira ibi vy'intambara ni aho kwisunga aho kubona twiyumvira ivyo twategerezwa rero mu ncamake umugambwe MSP Nkinzo y'Ijambo ry'Abarundi ivyo saba cyane nivyo kuri kuvyo kushira umutekano ego amaye kuvyerekeye umugambwe twakoze ibitegerezwa vyose twabivuganye n'inzego cyane inzego zari kuhaba nuko tubaburenganza bw'amatora tutako turanahimiriza yuko iyo sansuma bazoyitaba ko babwira n'abandi. Aujourd'hui, samedi le 11 mai 2024, le parti MSP Nkinzo y'Ijambo ry'Abarundi a organisé un congrès ordinaire national pour spécialement mettre en place les organes dirigeants, remplacer le président décédé, le feu président Bouchoumitit. Donc, mettre en place les organes, mais aussi amender certains textes, certains articles qui ne sont pas à jour, dont nous les avons mis à jour, le Congrès les a mis à jour. Donc, nous avons parlé également de la position du parti MSP Nkinzo à propos face aux élections de l'année prochaine. Concernant les organes du parti, les congressistes, le Congrès a voté, a approuvé M. Bismarck Joseph comme président et représentant légal du parti MSP Nkinzo y'Ijambo ry'Abarundi en remplacement de feu président Bouchoumitit. Cet organe est composé du bureau directeur national et du corps des commissaires. Les deux forment ce qu'on appelle le comité exécutif national composé de 17 membres. Le bureau directeur est composé de 8 personnes, à savoir le président et le représentant légal, le secrétaire général et le représentant légal suppléant, le secrétaire général adjoint, le secrétaire exécutif national, le secrétaire exécutif national adjoint, le secrétaire national à la communication et porte-parole, le secrétaire national aux affaires politiques. Ils ont leurs adjoints. Il y a aussi le corps des commissaires, qui sont au nombre de 9.
commissaire aux affaires politiques, commissaire aux affaires économiques. Donc les 9, chacun occupe une fonction. Donc c'est cet ensemble, ce groupe de 17 membres qui va diriger le parti pour un mandat de 5 ans. Donc nous avons élu, et cette fois, nous allons nous attaquer, aller au but, c'est-à-dire travailler pour que l'année prochaine, nous participions aux élections de 2025. Oui, les congressistes ont validé, ont donné l'autorisation au comité exécutif national de voir ce qui est possible, soit d'aller aux élections, le parti MSP Nginzo individuellement, soit aller aux élections en coalition. Donc, ce sera, nous le saurons donc l'année prochaine au moment opportun. Mais déjà, le Congrès a déjà validé cette proposition. Concernant la sécurité, en général au Burundi, la sécurité est bonne, tout le monde le sait, du nord au sud, d'est à l'ouest. Mais ces jours-ci, il y a des terroristes qui s'adonnent à tuer aveuglément les citoyens paisibles. Vous avez vu à l'ouest du pays, aujourd'hui, récemment, à Kamenge, ils ont lancé des grenades, donc des armes à destruction massive, dans un lieu de loisirs, dans un cabaret, et ils ont tué des personnes, d'autres blessés. Pas plus tard qu'hier, au marché central de Bujumbura, là où les gens font la queue sur les arrêts-bus, dans l'intention de regagner leur famille, de rentrer chez eux. Ils lancent des grenades à des citoyens aussi paisibles qui viennent du travail, d'autres viennent du médecin, de l'hôpital, d'autres, c'est pas moi, qui viennent de vaquer à leurs besoins, à leur travail respectif. Ils lancent des grenades, ils ont tué les gens. C'est un acte ignoble, c'est terrible, que le parti MSP Nginzo condamne avec toutes ses énergies. Ces gens-là n'ont pas de qualificatif. Ils ne se battent pas pour le pouvoir. Si c'était une affaire politique, ils devraient normalement s'attaquer aux militaires, s'attaquer aux policiers. Là, ils montreraient leurs revendications qu'il est politique, parce qu'ils exigeront ce qu'ils auront à exiger à travers ces attaques aux militaires, ce qu'ils veulent exiger à l'État. Donc, ce sont des terroristes, tout simplement. Ils sont nés pour tuer. Donc, il faut que nous tous les citoyens les combattent, et surtout que nous doublions notre vigilance. Toutes les personnes suspectes, nous devons les dénoncer, sans attendre le policier ou l'administrateur ou le chef de quartier ou le chef de colline. Nous sommes tous interpellés. La sécurité, c'est pour toute la population. Évidemment, les militaires et les policiers sont des professionnels, mais ils ne peuvent pas être seuls. Chaque personne ne peut pas avoir un militaire à côté et un policier pour y protéger. Donc, nous devons nous autoprotéger. Nous demandons au gouvernement de penser plus, de penser 1000 fois comment déjouer ces actes ignobles, comment protéger à 100% sa population.
Parce que maintenant, ils veulent que tout le monde nous quitte sa maison. Alors, dans ça, on n'a pas de production. Tout le monde va mourir de faim à la maison. Donc, vous voyez ce que les terroristes veulent. Soit ils vous tuent par arme, soit ils vous tuent par faim. Ils vous empêchent de vous produire. Donc, il faut tous que nous participions à la sécurité. Mais évidemment, l'État, c'est en premier lieu avec ses professionnels qui disposent. Donc, nous devons, et surtout l'État, doubler davantage pour la sécurité. Sinon, tout le monde était paisible. Vous le voyez, la nuit on circule, on prend un bus pour aller à Kirundo, aller à Makamba la nuit. On quitte Makamba pour Bujumbura, et ainsi de suite. Voilà en gros le parti MSP Nkinzo, ce qu'il a à dire sur la sécurité au Burundi.